mubivuze kwiki ni ikiganiro mugira icyo mushikirije ku biba byavuzwe ibyashitse ingingo zafashwe mu gihugu eka n'ibyiza biraha iwanyu ariko abantu benshi batazi. Kaze kuri Radio Bonesha FM tubahaye ikaze. Mubivuze kwiki ni ikiganiro mugira icyo mushikirije ku biba byavuzwe ibyashitse ingingo zafashwe mu gihugu eka n'ibyiza biraha iwanyu ariko abantu benshi batazi. Kaze kuri Radio Bonesha FM tubahaye ikaze. Mubivuze kwiki ni ikiganiro mugira icyo mushikirije ku biba byavuzwe ibyashitse ingingo zafashwe mu gihugu eka n'ibyiza biraha iwanyu ariko abantu benshi batazi. Kaze kuri Radio Bonesha FM tubahaye ikaze. Mubivuze kwiki ni ikiganiro mugira icyo mushikirije ku biba byavuzwe ibyashitse ingingo zafashwe mu gihugu eka n'ibyiza biraha iwanyu ariko abantu benshi batazi. Kaze kuri Radio Bonesha FM tubahaye ikaze. Turabahaye ikaze mu kiganiro mubivuze kwiki ni ikiganiro kiba kajya kugira ico muvuze ko yavyavuze hirya no hino mu gihugu. Migano cacu cuno musi tubandanya n'urukurikirane rw'ibindi biganiro bidasanzwe twabemereye ko tuzoza turabashikiriza muri kino kiringo c'imyiyamamazo aho tuzobashikiriza imigabo n'imigambi y'imigambwe runani rw'imigambwe n'abigenga bazokwitoza mu matora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomune hazoba kwigenekerezo rya 5 ruheshi uno mwaka turimwo. Ni muri iyo ntumbero mu migano cacu cuno musi twakira abanyapolitike babiri Juma Ndikumana nicegera c'umunyamabanga mukuru w'umugambwe Florina hamwe na Abdul Kasim arongoye umugambwe UPD zigamibanga. Igano cacu cuno musi nkuko mumaze kwimenyera kiba mu bice bibiri mu minota 30 ya mbere twakira Juma Ndikumana icegera c'umunyamabanga mukuru w'umugambwe Florina atubwira imigabo n'imigambi y'uwo mugambwe nayo mu minota 30 ya nyuma y'ikiganiro twakira Abdul Kasim arongoye umugambwe UPD zigamibanga na batubwire imigambi y'uwo mugambwe. Turaza kubaha akanya nikadukundira ko kubaza abatumire ibibazo ku migambi bazoba bashikirije. Ikiganiro mushizwe na Christine Kamikazi Larissa Kaburahe nawe ariko aratuma amajwi abashikira mu kanya dusha twakira umutumire wa mbere. Mbega Yakobo ivyo vyiyumviro bikurahe uratora ntore twitore indongo zizoturongora ere gutora neza ugatwagwa neza batora nabi naho ibaze nawe amatora ntatume tujyana amatora ntatume tugwana. Dusubire tubaha ikaze mu kiganiro kidasanzwe ikiganiro mubivuze kwiki nkuko nanimpereje kwibabwira twakire umutumire wa mbere ni Juma Ndikumana icegera c'umunyamabanga mukuru w'umugambwe Florina. Juma Ndikumana twaramutse twongere tubaha ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane kudutumira. Yego. Mu mugambwe Florina muramukanya gute? Mu mugambwe Florina muramukanya gute? Florina Ganza, Florina Hangama, ko bumwe ni intsinzi Imana niyo nkuru. Egome kubatazi umugambwe Florina no mugambwe watanguye gukora ryari warufise intumbero iyahe? Umugambwe Florina watanguye gukora ku mugaragaro neza na neza ku mwaka w'ibihumbi 2004 aho imbere yaho wahoze ari umuhari ugwana wahereye kuva igihe 1987 aho watwagwa na nyakubahwa nyakwigendera Joseph Karumba aho mu bihumbi 2000 washoboye kuja mu migambwe yagiye mu manama ya Arusha yo kurondera amahoro
mu biganiro byo kurondera amahoro umugambwe Florina wari urimwo mu nyuma wacyutahuka mu Burundi uba umugambwe wemegwa gukora mu 2004 none umunsi rero uriho ukabutwagwa na nyakubahwa umufasoni Nshimirimana Cecile Egome umugambwe Florina uri mu migambwe izoja mu matora yimirije y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine mbega umugambwe Florina uzokwitoza mu matora ayahe ku rugero rungana gute umugambwe mbohoza abarundi Florina uzokwitoza mu gisagara ca Bujumbura cagutse uzokwitoza amatora abajenama b'amakomine hamwe n'abashinga amateka no kuva yuko uzokwitoza mu ntara ya Bujumbura yagutse yonyene yego niho twashoboye kuronka amahigwe yuko mugira okay hamwe rero umugambwe Florina abanyagihugu bo wizera ukazoja mu nama shinga amateka cyangwa gatogwa mu nama mpanuza jambo z'amakomine mu bafitiye imigabo n'imigambi yahe ego imbere yo gushikiriza kwanza imigabo n'imigambi umugambwe mbohoza abarundi Florina ufitiye abarundi nagira nibutse icivugo c'amatora twihaye mu mugambwe Florina nuko dushigikira isekeza y'amatora ahurikiyemwe bose atunganiriza bose n'ukwemera uruhara rw'abakenyezi hamwe n'urwaruka kubijanye no gutunganya intwaro ibereye no gutsimbataza demokarasi rero imigabo n'imigambi mikuru umugambwe Florina wihaye turavye mu gisata c'uburimwi n'ubworozi hamwe n'uburovyi umugambwe Florina ni wamara gushikira ubutegetsi tuzoshiraho politike nziza zitaho uburimwi ubworozi n'uburovyi tuzoshigikira abarimyi mu kubaha uburyo n'ubuhinga bugezweho mu vy'uburimyi ubworozi n'uburovyi tuzohimiriza ibikorwa byo gutunganya no kubungabunga amashamba ibiti n'ubuzima bw'ibidukikije tuzoshiraho politike ikingira ivyimbuwe mu gihugu tuzokongerera inguvu z'umuyaga nkuba ku bice 15 mu ntumbero yo gushigikira ibikorwa by'uburimyi tuzofasha abarimyi mu kubaronsa ingurane bazori hazitabavunye gutyo bashobore kwiteza imbere tuzokomeza ubushakashatsi no kuduza umwimbu ku bice 30 kugira haboneke umusaruro ushimishije tuzofasha abarimyi mu kuborohereza ingene bashora ivyo bimbuye mu gihugu mu karere no kwisi yose ku bice 25 gutyo igihugu cinjize amafaranga mva makungu ku bwinshi tuzoteza imbere ubuhinga bwo kurima hakoreshejwe imashine ku gisata c'ubuhinga ngurukana bumenyi no gutuma tumana kwa makuru umugambwe mbohoza abarundi Florina turiyemeje guteza imbere uburyo bwo gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi ku bene gihugu bose bo mu Burundi no gutanga internet iri ku muvuduko uhagije gukarisha ubushobozi n'ubumenyi bw'abakozi mu gisata c'ubuhinga ngurukana bumenyi kongereza ibitigiri by'abakoresha telefone ngendanwa kugera ku bice 70 tuzohinyanyura inzego z'amategeko agenga igisata c'ubuhinga ngurukana bumenyi tuzoteza imbere umwidegemvyo w'imenyesha makuru tuzoshinga ikigo kijejwe gukaririza ubumenyi abamenyesha makuru no gucungera ingene amakuru ashikirizwa bene gihugu tuzoshiraho amategeko akingira abamenyesha makuru n'ibinyamakuru muri rusangi tuzoshiraho politike iteza imbere ubudasa bw'ibiganiro kugira ngo bivuge ku bintu bitandukanye ngira kamaro ku iterambere ry'igihugu nk'ubutunzi ibidukikije amagara y'abantu politike uburezi amategeko n'ibindi mu gisata kijejwe ibikorwa nshimikiro no gukingira abantu mu gisata c'amagara y'abantu tuzokongereza uburyo mu gisata c'amagara y'abantu atakirinzwe gusabwa tuzokongereza abaganga b'abahinga mu bisata vyose tuzoshiraho amategeko akingira umwuga wo kuvura tuzovura ku buntu abana batarenza imyaka 10 abageze mu zabukuru n'abakenyezi bibungenze tuzokariza ubumenyi abakozi bo mu gisata c'amagara y'abantu mu gihe cyose bizoba bikenewe tuzogwiza ibitaro n'amavuriro no kubiha ibikoresho bigezweho ku buryo atamurundi azosubira kuja kwivuza mu mahanga
mu gisata kiraba urudandazwa amakori kwiyunguruza n'imigenderanire tuzotunganya neza igisata kijejwe kwegeranya amakori tuzokurikanira hagufi imfashanyo uburundi buhabwa ko zishikira abo zagenewe tuzokuraho amakori ku bifungurwa byose vyinjira mu gihugu mu kiringo c'imyaka 7 tuzogabanya ibiciro vy'ibintu vyankenerwa ku buryo ku rugero rushimishije tuzozana ibitoro ku bwinshi ku buryo uruja n'uruza rusubira kubaho atankomanzi mu gihugu cyose maze ibiciro byo kwiyunguruza bigabanuke tuzonagura imigenderanire y'u Burundi n'ibihugu duhana imbibe ivyo mu karere no kwisi yose tuzonagura igisata cabamukira rugendo maze u Burundi bube nyamugendwa ifaranga mva makungu risubire guseseka mu gihugu mu gisata c'indero hamwe n'ubushakashatsi tuzoshira imbere kunagura igisata c'indero mu Burundi mu kongereza uburyo no gutanga inyigisho z'ubuhinga bwa none tuzokora uko dushoboye kugira ukubaho kw'abakora muri ico gisata kwisununure bimwe biboneka haba mu kubaronsa agashahara gakwiye kongereza uburyo ibikoresho bigezweho n'amashure akwije vyankenerwa tutibagiye no kugaburira abanyeshure bose tuzoshiraho integuro iringaniza ico gisata kugira kizotera imbere kandi ntihazosubire gufatwa imigambi yihutihuti tuzokariza ubumenyi abakozi bo muri ico gisata mu gihe cyose bizoba bikenewe mu biraba intwaro ibereye demokarasi n'agateka kazina muntu tuzogwiza inyigisho mu banyagihugu no mu baserukira abandi kubijanye no guharanira guhindura inyifato n'ingendo ziteye kubiri n'intwaro ya demokarasi tuzoshiraho intwaro itegekanya neza ikibanza c'iteka umunyagihugu akwiriye kuko ari we shimikiro rikuru mu rugamba rwo guharanira intwaro ya demokarasi tuzokubahiriza agateka kazina muntu tuzokura ibishoboka vyose kugira dutahukane impunzi zose z'abarundi ziri hanze y'igihugu tuzosubiza iteka n'itekane ubutungane busubire kwigenga habeho ubutungane buzira ibiturire duhane abasesagura n'abasahura amatungo y'igihugu tuzoshira imbere ukunywanisha abarundi ubumwe bushingiye ku ntwaro itunganya neza ingene hakurikizwa isabikanya mu vy'igihugu n'ukungana kuri bose imbere y'amategeko tuzoshira imbere intwaro iharanira amahoro kuri bose umunyagihugu wese atekanirwe mu biwe no mu vyiwe aticura umuntu amucira iminsi kubera badasangiye ubwoko intara idini umugambwe n'ibindi mu gisata kijejwe guteza imbere no gukingira agateka k'umukenyezi tuzokomeza politike ituza ubugizi bwa nabi bukoregwa abakenyezi n'urwaruka tuzokongereza urugero rw'ubumenyi bw'abakenyezi n'abigeme no kugabanya umuzigo w'ibikorwa byo mu rugo tuzoshiraho amategeko atomora neza ingene abakenyezi n'urwaruka bazoserekirwa mu nzego zose zifata ingingo mu gihugu muri leta mu nama nshingamateka mu nama nkenguzamateka mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi mu ntwaro yo hagati mu gihugu n'ibindi bisata byose by'igihugu tuzoshiraho amategeko akingira akongera akorohereza amashirahamwe y'abakenyezi n'ay'urwaruka mu bikorwa byabo vya minsi yose by'iterambere. Egome Juma Ndikumana ni cegera c'umunyamabanga mukuru w'umugambwe Florina akaba rero yariko arashikiriza imigabo n'imigambi y'umugambwe Florina. Juma Ndikumana mwavuze yuko umugambwe Florina uzokwitoza mu matora y'abashinga amateka n'abajena mama commune mu ntara imwe gusa yagutse ya Bujumbura. Mubona iyo migambi yose muhejeje gushikiriza bizokunda yuko mushobora kuyishira mu ngiro mu gihe muzoba mwatowe mu ntara imwe gusa? Nego neza cyane imigambi yacu bizokunda yuko twishika
tushira mu ngiro kubera ko hambavu yuko twitoje mu gisagara ca Bujumbura caguse cyonyene turafise inshuti n'abagenzi mu yindi migambwe ego turi twenyine yuko muzokorana n'indi migambwe ego tuzokora neza cyane ariko kandi mwiko mwitoza nk'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine mubona koko ico ari gikorwa canyu ivyo muhereje gushikiriza byose ego bizokoroha turizeye yuko kuko mu mugambwe mbohoza abarundi Florina twashize Imana imbere muri vyose mu bintu byose dukora no mu ndamukanyo mvise yuko twavuze batuti Imana niyo nkuru Imana niyo mushobora ya vyose nta kinanira Imana iyo mwamaze gushira Imana imbere ego ikiganiro ni ikiganiro kidasanzwe muvize kwiko tubashikiriza imigabo n'imigambi y'abanyamigambwe abigenga n'urunani rw'imigambwe bazoje mu matora yimirije y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine azo kwigenekerezo ya 5 ruheshi uno mwaka mwumvise yuko umutumire hari Juma Ndikumana hicegera c'umunyamabanga mukuru mu mugambwe Florina tubaha kanya kuko abifuza kugira hico mubaza umutumire wacu mwakure kuri 3977 35 94 murakura ariko ibazo mufise mubaza umutumire wacu mu mubaze turacafise iminota igera kuri 10 imbere yuko ikiganiro kirangira amatora atume tujyana amatora atume tugwana amatora atume tutumvikana kudasangira imigambwe nigutanya bavukana amatora atume tujyana amatora atume tugwana amatora atume tutumvikana kudasangira imigambwe nigutanya bavukana ndi muto sindi gito narabonye vyinshi iyo himirije amatora hamahavuka vyinshi abavamana amaraso bagiye hehe abakurana amenyo baciye hehe bagashinge n'abarukoti ivyo byose nivyabaye mwene gihugu b'amaso sibari njabyiza amatora amasoko yabigura yarahombye nsigurira mwene gihugu b'amaso sibari njabyiza amatora bimama atume tujyana amatora Harumwanyi ku murongo mwiriwe umunyanya agatelefone ntikamukundiye mwakura kuri 39 77 35 94 turi kumwe na Juma Ndikumana icegera c'umunyamabanga mukuru mu mugambwe Florina hari umunyanya ku murongo mwiriwe umunyanya nawe nyene agatelefone ntikamukundiye murabe ko mwashizemwe amayinite akwiye muhagarare naho rezo zifata neza Wacha musara mugerageze kuri 39 turiko twumviriza imigabo n'imigambi y'umugambwe Florina aho turi kumwe hano muri studio na Juma Ndikumana icegera c'umunyamabanga mukuru umugambwe Florina Juma Ndikumana umuntu yumvirije imigabo n'imigambi yanyu urumva yuko hari imigambi imeze neza iryoshe kumva abenshi rero barakunze kuvuga yuko akenshi abanyapolitike iyo bariko bariyamamaza usanga bemera ibitari bike ariko ugasanga ntibabishize mu ngiro imbere yuko muhumuriza abatwumvirize ka twakire umunywanyi ku murongo mwiriwe cyane namahoro ego ni François Muhera Gitega François Gitega mwumvise umutumire turi kumwe no munsi mwumvise ko bikoze mu ntara ya Bujumbura ego ni mu mugambwe Florina uwo turi kumwe hano muri studio ni Juma Ndikumana ego nuko n'ibyo imigambi n'imyinshi cyane ariko niyo kugesha mu ngiro ari mu ntara ya Bujumbura gusa nivuga ngo yatagoye gatoya yaje na bifite mbye bavuze adonaguye ameye kuzaba gatogwa ndashaka kumubaza imbere abanyapolitike n'aba ari mu mashami yigenga bahunze igihugu kuva 2015
bene amaradiyo yubawe abafite batangazwa yafite amwe ku rwego arafite umugambi wo kuzoba kugira bagatabuka mu gihugu cyabo bagafashanya kubaka igihugu bose bari hamwe nicyo ikibazo nshaka kumubaza kimwe byinshi ariko umukumanya ari muto ukimumbarize bityo ashaka gusaba niko bikijyana mujye mushongera umwanya kuko kimara akanya gato ikibazo byinshi no kugira ngo urazi ko imigambwe ihari zoja mu matora itari mike François no kugira ngo bose bazoronka akanya ho gushikiriza imigambi yabo nimumbarize icyo ko ibindi bakaza kwibaza ubukurikira murakoze yego murakoze cyane François Igitega Abdul urumvise umunywanyi wacu ari Gitega numvise yuko mu migambi mwavuzemo ibijanye no gutahukana impunzi yabarije yuko abahunze mu mwaka wa 2015 mubashiramwo mu migambi yanyu hamwe n'amaradiyo yigenga yugawe ko hari umugambi mufise wo kuyugurura ibyo mubivuga kwike ego abajije ikibazo ciza cyane twagishikirije mu migambi yacu mu gisata kijejwe kiraba ivy'intwari bereye demokarasi n'agateka kazi na muntu hama avuze ivy'impunzi ntituraba gusa abahunze igihugu umwaka wa 2015 kuva mu 1972 abarundi benshi barahunze igihugu twe rero mu mugambi Reforina tuvuga tuti nitwamara gushikira ubutegesi tuzokura ibishoboka vyose kugira dutahukane impunzi zose z'abarundi ziri hanze y'igihugu duhereye ku bahunze kuva kera apana gusaba abahunze mu mwaka wa 2015 yego ibijanye no kugurura amaradiyo navyo ivyo vyose birimwo kuko ata mwidegemvyo bimenyesha makuru hari nta demokarasi biri mu gihugu tuzogerageza uko bishoboye ibinyamakuru vyose bishoboriye gukora mwidegemvyo twakivuze naco nyene yego mbere yuko twakira François nariko ndakubaza ko ivyo muri ko muravuga mutariko mwemera hubuki mutazokwegeka no kuvuga yuko nkuko bakunze kubivuga abanyagihugu batari bake baravuga bati abanya politike yo bariko bariyamamaza baratwemerera ibintu bitari bike kandi usanga bitomo ibimeze neza ariko iyo bashitse muri ivyo bibanza ugasanga ntibabihejeje ngo babishire mu ngiro mwebwe mu bahicizera icahe ego hariho umugani wo mu Giswahili uvuga ati ahadi ni deni iyo wemereye ikintu abantu abari deni ubafitiye rero mu mugambwe mbohoza abarundi Florina turafise igisata kijejwe gukurikirana suivi et evaluation mu bintu byose tuba twariyemeje bijanye no gutunganya ibiro bikuru by'umugambwe ibijanye no gutungana ama province yacu aba province batwari imigambwe ndetse no migambi twiyemeje kuzoshikiriza abanyagihugu naho nyene turafise commission ijejwe kuzokurikirana ko izo twiyemeje abanyagihugu turuko turabishira mu ngiro harundi munywanyi ku murongo mwiriwe Umunyanya ga telefone nikamukundi yagerageze kuri 3977 3594 3594 Abdul Ndikumana icegera c'umunyamabanga mukuru mugambwe Florina niwe turi kumwe hano muri studio egome niwe turi kumwe hano muri studio kugira ngo hashikirize imigabo n'imigambi y'umugambwe Florina hari umunyanya ku murongo mwiriwe umunywanyi sinzi kwa twumva mwiriwe umunywanyi nturiko turamwumva subira gerageze kuri 3977 Juma François Igitega yanashikirije amakenga kubije nuko muzokwitoza mu ntara imwe gusa wo mubwirike numugira ko yorema hajya umuntu atowe ntabatowe gusa kwa Nyabujumbura abatoriwe ku barundi bose ego turabandanya muri kano kanya dufise umutumiro w'umugambwe Florina turakira umunywanyi umwe wa nyuma kuri 39 77 35 94 natume tugwana amatora atume tutumvikana kudasangira imigambwe nigutanya abavukana amatora natume tujyana amatora natume tugwana amatora atume tutumvikana kudasangira imigambwe nigutanya
bavukana ndi muto sindi gito narabonye byinshi iyo himirije amatora hamahavuka byinshi abavamana amaraso bagiye hehe Turacari mu mwanya wagenewe ikiganiro kidasanzwe mu bivuze kwiki aho turi mu rukurikirane rwo kubashikiriza imigabo n'imigambi y'imigambwe urunani rw'imigambwe n'abigenga bazokwitoza mu matora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine azoba kwigenekerezo rya 5 ruheshi uno mwaka turimwo tukaba rero turi kumwe n'umutumire Dr Juma Ndikumana icegera c'umunyamabanga mukuru mu mugambwe Florina Juma dusigaje iminota 2 gusa kugira ngo twakire umutumire hagira kabiri imbere yuko tubasezera nakaye kajama mubwira abanywanyi banyu hanyuma muce muvuga nibiranga umugambwe wanyu hamwe n'inimero abifuza kuzobatora bazobatorako. Ego murakoze akajambo twobwira abarundi bose muri rusange n'abanywanyi nuko borema bakaje mu matora batekanye hama imyamamazo nayo tuzoyikore twisunga gushira imbere ubumwe kubahana kudasotorana gukoresha amajambo yubaka apana gukoresha amajambo asambura igihugu hama kubiranga umugambwe wacu ugizwe n'amabara abiri ibara rimwe ni ibara ry'ugwatsi rutoto irindi bara naryo ni ibara ry'umuhondo hama rero kuri ivyo biranga umugambwe wacu uravye no kwirisha po kuri inkofero nambaye urabona ko hariho abantu bariko bararamukanya amaboko abiri aramukanya hejuru hari izuba ugwatsi rutoto igibara ryekana itota haragi igihugu ubuzima bwacu inyuma y'amahano yashikiye Uburundi kuva bwikukiye donc risigura umwizero w'abarundi muri kazoza hama izuba rirashe yerekana umuco urasiye ku gihugu cacu abashaka kuzotora bifuza kuzotora umugambwe nimero 18 Ego me Juma Ndikumana cegera c'umunyamabanga mukuru umugambwe Florina yari mutumene wacu wa mbere tubashimire cyane kwa mwari mwemeye kwitaba ubutumene bwacu murakoze nitwe tubashimiye cyane kuri ubutumire mwaduhaye Ego me murakoze cyane mukanya dusha twakira umutumire hagira kabiri ni Abdul Kasimu arongoye umugambwe UPD zigamibanga na wacaza atubwire imigabo n'imigambi y'umugambwe UPD zigamibanga Batume tutumvikana kudasangira imigambi nigutanya bavukana amatora natume tujyana amatora natume tugwana amatora atume tutumvikana amatora natume tujyana amatora natume tugwana amatora kuva kwigenekerezo rya 13 rusama kugeza kujya 2 ruhesha no mwaka imigambwe inani z'imigambwe hamwe n'abigenga bazokwitoza mu matora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine ategekanijwe kwigenekerezo rya 5 ruheshi uno mwaka bazo bariko bariyamamaza abashikiriza abanyagihugu imigabo n'imigambi yabo ni muri iyo ntumbero radio bonesha FM yabateguriye urukurikirane rw'ibiganiro bidasanzwe kuva kuri uyu wa 3 igenekerezo rya 14 rusama kugera ku igenekerezo rya 2 ruheshi uno mwaka muri ibyo biganiro bidasanzwe radio bonesha FM izobakanya ko gukurikirana imigabo n'imigambi y'imigambwe urunani rw'imigambwe hamwe n'abigenga bazokwitoza mu matora yimirije muzohabwa akajya ko kubaza ibibazo kuvyo bazoba bashikirije ivyo biganiro bidasanzwe muzobikurikirana ku munsi wa mbere ku wa 3 no ku wa 4 kuva igihe cy'isaha 9 gushika igihe cy'isaha 10 z'umuhingamo muzobikurikirana kandi ku munsi wa 2 no ku munsi wa 5 kuva igihe cy'isaha 10 gushika igihe cy'isaha 11 z'umuhingamo kaze nimutangwe amatora natume tugwana amatora atume tutumvikana kudasangira imigambi
tubana nabi naho ibaze nawe amatora ntatume tujyana amatora ntatume turwana amatora atume tutumvikana kudasangira imigambwe ntigutanya abavukana amatora ntatume tujyana amatora ntatume turwana amatora atume tutumvikana kudasangira imigambwe turacari mu mwanya w'ikiganiro kidasanzwe mubivuze kwiki aho turiko turabandanya n'urukurikirane rw'ibiganiro bidasanzwe aho tubashikiriza muri kino kiringo c'imyamamazo imigabo n'imigambi y'imigambwe runani rw'imigambwe n'abigenga bazokwitoza mu matora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine hazoba kwigenekerezo rya 5 ruheshi uno mwaka nkuko namejeje kubibabwira twakiriye umutumire hagira kabiri muri no minota 30 nawe sundi ni Abdul Kasim harongoye umugambwe UPD zigamibanga tubaramutse twongere tubaha ikaze mu kiganiro ndabaramukije cyane ego mu mugambwe UPD zigamibanga muramukanya gute mugambwe UPD zigamibanga tuvuga tuti zigamibanga ubundi akishura ati turisangire zigamibanga rero turisangire ego mu mugambwe UPD zigamibanga ku batawuzi n'umugambwe watanguye gukora ryari wari ufite intumbero yahe umugambwe UPD zigamibanga n'umugambwe wemerewe gukora ku mugaragaro ku igenekerezo rya 12 Nyakanga umwaka wa 2022 ukaba rero waritavye amatora y'ibihumbi 2005 kuva 2005 yose wagiye urayitavye naho rimwe na rimwe hagiye haba utugorane Egome umugambwe UPD zigamibanga uri mu migambwe izokwitoza mu matora yimirije y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine mbega umugambwe UPD zigamibanga uzokwitoza mu matora ayahe ku rugero rungana gute umugambwe UPD zigamibanga uzitoza mu ntara zitanu zose ku rwego rw'abashinga amateka hanyuma rero uzokwitoza mu makomine atatu ku rwego rw'abahanuzwa jambo ba komine ariyo komine Muyinga komine Mukaza na komine Ntahangwa zo mu ntara ya Bujumbura hamwe rero abanyagihugu bo bizera bakabatora mukazoja mu nama shinga amateka mukazoba n'abajenama b'amakomine muri ayo makomine atatu muvuze mubemerera iki ubwa mbere nagira ngo mu nkundire nibutse ikivugo c'umugambwe UPD zigamibanga ari ubuntu ubutungane na demokrasi hanyuma ikivugo cyo muri aya matora nayo y'ibihumbi 2025 tuvuga tuti kivuga kiti tora umugambwe UPD zigamibanga twubaka Burundi buzira karenganyo ikinyoma n'igiturire aho rero turafise imyitwarariko ku migwi y'abanyagihugu aribo bakurikira ubwa mbere turafise umwitwarariko ku bantu bari mu karuhuko k'izabukuru aho umugambwe UPD zigamibanga urarwa ishinga n'ubuzima bw'umweheburo abo bantu babayemo kandi mu by'ukuri barakoreye igihugu n'umutima wabo bose abo bantu bari mu zabukuru usanga bakarirwa cyane n'indwara zo mu busaza hanyuma bikabagora kwivuza kubera ko leta itabafata mu mugongo harategerezwa rero kuduzwa intererano z'abakozi ku mishahara kuva bagitangura akazi gushika bakukuruke ariko cyane cyane hakabaho ikigega cy'izabukuru twita fondo pension kugira ngo umuntu agiye mu zabukuru ashobore kubandanya yitunga atunga umuryango hanyuma yivuze na cyane cyane ingwara zifata abantu bari mu zabukuru umugwi wa kabiri umugwi wa kabiri ni umugwi w'abarimyi n'aborozi aho umugambwe UPD zigamibanga usanga ushira imbere iterambere rusangi uhereye ku barimyi n'aborozi ukaba rero wifatanya nabo barundi mu myitwarariko yabo ya misi yose yo gutuma imiryango yabo na cyane cyane kwibeshaho neza umugambi wo gutuza inzara burundu mu gihugu cacu ushingiye kugwiza umwimbu w'ibifungurwa no kugabanya ibiciro by'ibifungurwa ku masoko yose ico gituma ari ngombwa ko hakoreshwa uburyo bwo kurima kijambere hakoreshejwe imashini zirima kandi hagakoreshwa umwavu wahinguwe muri za nyabarega guteza imbere uburimyi n'ubworozi bisaba kandi kugwiza umwimbu kubiterwa njabuka amazi kandi abanyamitahe benshi bakijukira ico gisata ni muri iyo ntumbero hategezwa kubakwa amahinguriro y'ibiva mu burimyi n'ubworozi mu maguru masha
kugira ngo duteze imbere ibiboneka ubutunzi bw'igihugu. Umugwi wa gatatu twitwararika ni umugwi w'abadandaza, aho umugambwe PPD Zigamibanga usanzwe uzi neza ingorane abadandaza bagira mu kurangura imirimo yabo. Kugira ngo rero bashobore gukora bunguka abadandaza, birakeneye ko habaho ingingo zitomoye ziboroheza mu bijanye no kujabuka imbibe, haba ku bantu canke ku bidandazwa vyabo aha mu karere canke n'ahandi muri Afrika. Nico gituma turi mu namashinga amateka tuzofasha kugira ngo hajeho itegeko ryo gukuraho amabariyeri mu mabarabara bijya bita mu Kifaransa barrière non tarifaire, no kugabanya ibisabwa kubamenye mu gihe cyo kumenyesha ibidandazwa bya ibisohoka canke ivyinjira. Abandi twitwararika muri aco gice cy'abadandaza ni bajya abakenyezi mubona batembereza ivyamwa mu gisagara canke bajya abandi bose batandaza ibintu ku mutwe, aho nabo nyene tuzofasha kugira ngo habe itegeko rituma abantu bakingirwa bagakora bidigenze. Umugwi wundi twitwararikana umugwi w'urwaruka, aho tusanzwe tuzi yuko hariho ubushomeri bwinshi mu rwaruka rw'abarundi. Niyo muntu mbere twivuza yuko tuzofasha kugira ngo hajeho itegeko rituma urwaruka rutunganya imigambi neza kandi rugahabwa intuze imitahe y'intango. Hanyuma kandi hakaba igisata kijejwe ivy'akazi kiri mu shikiranganje bw'abakozi n'akazi cyitwa OBM, dushaka yuko kizofasha kizoza kiramenya ku mwaka urwaruka rufise akazi, urwaruka rwahejeje amashure kugira ngo hashobore gutunganywa neza ivy'akazi. Ubundi mugwi dukurikirana n'uwabigisha, aho umugambwe PPD Zigamibanga utewe impungenge n'uburyo inyigisho zitangwa muri kino gihe, bigatuma akanovera gatituka kubera ko kwigisha ari banga kandi bikaba ari umwuga. Abarezi n'abigisha bategezwa koroherezwa mu kuronka ingurane ku nyungu zitavuna, amashuri ategezwa kuronka ibikoresho mfashanyigisho bikwiye. Kugira ngo rero ivyo byose bishoboke, ico gisata gishobore kumera neza, umugambwe PPD Zigamibanga utegekanya yuko uzofasha kugira ngo hajeho itegeko ritegeka abantu z'abakuru bose muri leta, abakuru mu nzego za gisirikare n'igipolisi, abashinga amateka n'abakozi ba leta bose ko bazotegezwa kwigisha abana babo mu mashuri ya leta. Kukaba nkako mu gihe abo barongozi bazoba bashize abana babo mu mashuri ya leta, ntibazokwemera na gato ko ayo mashuri aburi ibikoresho n'ibindi canke ibindi vyankenerwa kugira ngo inyigisho n'indero bigire akanovera. Umugwi rero wundi twitwararika ni umugwi w'abanyonga amataxi moto, aho dusanga yuko bafatirwa ingingo zo kudakorera hagati mu gisagara, ugasanga rimwe na rimwe bagereranwa n'inkozi z'ikibi. Umugambwe PPD Zigamibanga wifuza yuko hazoba intumbero nshasha yo kugira ngo abo bantu bakingwe n'amategeko kandi nabo nyene umwuga wabo uhabwe agaciro, maze bashobore gukora atana hamwe bimiriwe. Muri ico gihe hazoba kubigisha amategeko y'ibarabara nayo gukinga amasanganya. Hanyuma kandi n'impusha zizohava zitangwa ku mugaragaro bakoze ikibazo. Umugwi rero wundi w'indwi n'umugwi w'abaganga n'abakozi bo mu gisata c'amagara y'abantu, aho umugambwe PPD Zigamibanga bazwa cyane n'uburyo abakozi bo mu mavuriro n'ibitaro baranguramwo imirimo yabo. Iyo twihweje mu gisata cakira indembe, mu gisata cakira abavyeyi bibaruka, eka no mu bindi bisata, dusanga abo bakozi bibagora cyane, bagaca bagizwa ko batitaho abagwayi kandi bo kubgabo bari bagerageje kwitanga, naho rimwe na rimwe bishobora kuba imfagusa. Rero aha muri ico gisata naho nyene umugambwe PPD Zigamibanga uzofasha kugira ngo habeho itegeko ibwirizwa ritegeka abakuru mu gihugu bose, mu gisirikare no mu gipolisi, abashinga amateka, abakozi ba leta, twese twivuza muri ayo mavuriro ya leta, kuko turemeza yuko akimuhana kaza imvura ihise. Ingeso yuko abategetsi usanga bivuriza hanze niyo ituma imiti itaboneka, ibikoresho kwa muganga bitaboneka. Tugashaka rero yuko hazobaho itegeko ritegeka yuko abantu bose baja mu mavuriro ya leta, kandi tuyibaza yuko muri ico gihe bigenze uko ayo mavuriro azoheza agacaronka imiti, akaronka abaganga bakwiye, akaronka n'ibikoresho. Ubundi mugwi twitwarikana umugwi w'abacamanza n'abakozi bo mu butungane, kuko umugambwe PPD Zigamibanga urategera neza ingorane z'ubwo rwego rw'ubutungane zijanye n'ubwigenge bwabo,
canke zo kwagizwa ko barya ibiturire. Umugambwe PDS wemera neza ko urwego rw'ubutungane ari imwe mu nkingi z'intwaro ibereye, arico gituma rutegerezwa gufatwa ku rugero rumwe n'izindi nzego nka leta n'inama nshingamateka na nkinguzamateka. Kubwo umugambwe PDS mwibanga tuzofasha kugira ngo abarongoye sentare ntayanyuzwa canke umushikiriza manza kizigenza wa Republika nabo bakorana bazohore batorwa n'abandi bakozi bagenzi babo nkuko abashingamateka zoba batorwa nkuko uburongoye leta atorwa hanyuma akagena abo bakorana. Rero kubera ko iterambere rirama canke demokrasi idashobora gutsimbatara mu gihugu caciwemwo niho nyabwoko ntirihanwe, urwego rw'ubutungane rwisunze ivyegeranyo vy'umugwi severe ruzokumviriza mu maguru masha abapfakazi impfuvyi n'abandi bakozwe ko niho nyabwoko ryo 2022 rwongerera rubambike iteka n'ubuntu bakuweko n'ico kiza. Ubundi mugwi twitwararikana umugwi w'abamenyesha makuru aho umugambwe PDS gamibanga uzi neza ibibazo bihanze abamenyesha makuru mu kurangura umwuga wabo. Ivyo bijanye n'ingene bahabwa inkuru n'ingene bazishikiriza inkuru zimwe zimwe ugasanga ntibemererwa kuzitanga canke mbere bagategwa n'igisure. Umugambwe PDS awemera ko demokrasi nyayo ishingiye ku buryo abamenyesha makuru bakora umwuga wabo mu bwigenge kandi bagatanga inkuru zitohojwe neza. Baba rero abakorera ibimenyesha makuru vy'igihugu canke abikora utwabo bose bategezwa gukora bigenga mu gutohoza no gutanga inkuru, kandi leta ikabaha uburyo bwo gukora kugira ngo basamirane mu gihugu cyose. Nico gituma rero muri no myiyamamazo iyo myitwarire ko yose twashyize mu migwi 5 ikaba ari gisata c'indero, igisata aho tusanga yuko nibatwizera tuzofasha n'ingoga muri uno mwaka nyene kugira ngo hashigweho itegeko ritegeka abavyeyi bashinzwe amabanga ya politike n'abategetsi bashinzwe amabanga y'igihugu, intwaza ngabo mu gisirikare n'igipolisi kana abakozi ba leta bose kwandikisha abana babo mu mashuri ya leta. Hazobaho kwigisha neza ururimi rw'igiswahili mu mashuri kugira ngo abarundi bazoshobore gukora borohewe mu bihugu vyo mu karere duhana imbibe. Hazaho kwandika bushasha kahise ku Burundi gahuye n'ukuri kw'ivyabaye mu gihugu kandi kazotuma abarundi babana mu mahoro. Hazaho kwigisha bikwiye kahise ku Burundi kugira ngo tudasubira mu bwicanyi bwasinzikaje abarundi kuva twikukiye. Hazaho kongereza umushahara w'abigisha, hazaho kutarenza ibitigiri vy'abana 40 muri kirasi no gusubizaho uburaro bw'abanyeshure bose guhera bacinjira mu mwaka w'indwi. Hazobaho kandi gusubizaho uburaro muri kaminuza y'u Burundi, gufungurira abanyeshure no kubaha agafashanyo basanzwe baronka kitwa bourse mugabo batazosubiza. Hazabaho gutanga ubushigikizi bw'imiliyaridi 10 ku mwaka mu kigega cyo gufatana mu nda c'abakozi bo mu migisata c'indero FEST no mu kigega c'uburaro bw'abigisha FLE kugira ngo baronswe ingurane ku nyungu zitavuna. Hazabaho kandi kwinjiza abigisha amajana 250 ku mwaka muri buri komine. Hazobaho guha buri komine intebe z'abanyeshure 10,015, kubaka uburaro bw'abigisha hafi y'amashure bakoreramwo, guha ikigo kijejwe kugwiza ibikoresho vy'indero RPP uburyo bw'amafaranga bungana n'imiliyaridi 15. Hazobaho gukuraho uburyo kwiga ingunga zibiri bita double vacation. Hazobaho gushinga ikigega ca kaminuza kijejwe ubushakashatsi mu vy'ubuhinga no gutunganya indinganizo y'abanyeshure baheza muri buri gisata ku mwaka kugira ngo hashobore gutunganywa ingene baronka akazi. Mu gisata cyo kugwiza akazi batoye mwato n'umugambwe PDS gamibanga hazoha gushinga itegeko ryoroheza barya badandaza bato batembereza ibintu ku mutwe, kwinjiza no kongereza abapolisi bajejwe umutekano ku mabarabara yose hagati mu gihugu no mu bisagara kugira ngo abene gihugu bashobore gukora ijoro n'umutaga. Hazaho kwinjiza ku bwinshi no kongereza ubuhinga n'ubushobozi abasirikare kugira ngo imbibe z'igihugu zacu ntizihungabane kandi abantu bashobore gukora amasaha yose. Hazaho kuronsa abanyamyuga n'abaririmbyi uburyo bungana na miliyaridi 15 ku mwaka, gusubira mu itunganywa ry'igisata c'ingenzi, kubaka amahinguriro y'ubutare hafi yaho bwimbwa, kubaka amahinguriro y'ibiribwa mvaburimyi muri buri ntara, kugabanya ibisabwa mu kumenyesha ibidandazwa bisohoka n'ivyinjira. Hazaho gusubiramwo irimwa n'indandazwa ry'ivyitegwa bikawa. Hazobaho kandi
gushigikira utwigoro ko kwitunganiriza akazi mu gutanga umutahe w'ibanze no kunagura amahinguriro ya leta yahomvye canke yagurishijwe. Hazubaho kugira urutonde buri mwaka rwo gwaruka rutagira akazi no kwagura no kurongereza amabarabara mu bisagara kugira ngo abanyonga amataxi moto bakore bidegenza. Gutyo hazubaho kandi no gutunganya ibituro vy'amabisi n'amataxi moto, gutunganya ibisata vyose by'igihugu ku buhinga bwa none cyo twita digitalisation na interconnection. Mu gisata c'ubutungane kuri bose turi mu nama nshinga mateka hazobaho gushinga ibwirizwa ryemeza kandi rigahana abakoze n'abahakana ihonyabwoko ry'abatyo mu mwaka w'1972 gusubiza vuba amatongo n'ayandi matungo yanyazwe muri ico gihe c'ihonyabwoko, kubaka ivyibutso rusange, amamuze vyabo bose bahitanywe n'ubwicanyi bwabaye muri kahise ku Burundi, kumigwa mu mikuru y'amakomine yose y'igihugu kugira ngo dusimbataze ubumwe. Hazobaho gushumbusha imfuvyi n'abapfakazi babuza ababo mu bihe byose by'amabi yabaye ava kuva Burundi bwikukiye. Hazaho gukura mu gisata c'ubutungane itunganywa rifatiye ku biharuro vy'amoko, gushinga umugwi w'abashingwa manza kuri buri ntara bajejwe gukurikirana imanza z'ababuranyi kuva mu nyamiramabi gushika mu masentare. Hazaho gutunganya ingendo z'abashinga amateka mu mabohero n'ubusho bwose rimwe ku mezi 3. Hazohaho gushinga umugwi w'igihugu w'abagenduzi ujejwe kugenzura inyifato n'akarangamutima k'abacamanza n'abashikiriza manza mu ntumbero yo gutuza ibiturire. Hazohaho kandi kwihutira gushira mu ngiro imanza zose zaciwe n'amasentare. Hazohaho kandi gutunganya neza bushasha igisata c'amashira hamwe yo gukinga impanuka. Hazoha kandi gufungura vy'agateganya abantu bose bamaze ikiringo kirenga umwaka mu ibohero batararenguka imbere y'intahe. Mugerageze gucagagura. Yego mu gisata c'amagara y'abantu hazoha gushiraho kandi uburyo bwihuse bwo gukarihiriza ubwenge abaganga mu buvuzi bw'ubuhinga mu vy'amagara y'abantu, gushinga ibwizwa ritegeka abarongozi bose mu nzego z'igihugu zose, igisirikare n'igipolisi kwivuriza amavuriro n'ibitaro vya leta. Hazoha kandi gutahukana abaganga b'abarundi bagiye gukorera mu bindi bihugu mu kubaronsa umushahara ubashimisha. Hanyuma hazobaho mu gisata cyo gufungura neza mu gisata cyo gufungura neza hazoha kugabanura ibiciro vy'ibifungurwa vyose ku masoko yose mu gihugu, gukura amakori n'amatagisi ku bifungurwa vyinjira biva hanze nk'ibiharage n'umuceri mu kiringo c'imyaka 2. Hazobaho gusubizaho amashira hamwe y'ubw'uburere guteza imbere uburimi n'ubworozi no gushiraho ibigo bigezweho vy'uburimi n'ubworozi kuri buri komine. Yagome Abdul Kasim mubona ivyo bizoborohera kubishikako? Bizoroha gushikako kubera ko abashinga amateka nibo bashiraho amabwirizwa kandi nibwirizwa ni murazi yuko nibijanye n'ikigega n'amafaranga akoreshwa ku mwaka yemezwa mu nama nshinga amateka. Mu gihe twe turi mu nama nshinga amateka ntituzokwemera yuko amafaranga aja mu bisata ataco vyungura hanini abene gihugu, ariko tuzogerageza gutumbeza kugira ngo amafaranga y'igihugu akoreshwa ku mwaka atumbere muri ivyo bisata. Kira noneho dushoboye gutoza itegeko ritegeka abategetsi bose duherezwe kuri kubashinga amateka nko kwigisha abana babo mu mashuri ya leta canke kwivuza mu bitaro n'amavuriro ya leta. Murumva yuko nk'ivyo bisata bibiri bizoca bitunganywa neza, kuko ico tutumva twege muganga w'EPDZ gema ningene uno munsi abene gihugu boduha amajwi tukaja mu bibanza, ariko bamaze kuduha amajwi tumaze gushika mu bibanza tukaja tubinura. Hakaba amavuriro y'abakene n'amavuriro y'abakuru n'amavuriro y'abategetsi, tukaje ugasanga tufise amashure ya leta yigamwo banyarucari n'amashuri y'amaprive yigamwo abo bategetsi. Ku bwacu rero biratugora gutegera ingene nk'umushikiranganje dufate w'indero nakaroro kamwe mu bandi. Reka duhe akanya abanywanyi bipfuza kugira ico abajije ni kuri 3977 35 94 turi kumwe na Abdul Kasim arongoye umugambwe UPD zigamibanga, hakaba yariko arashikiriza imigabo n'imigambi y'umugambwe UPD zigamibanga. Abdul Kasim ntimushobora kuyaga amasigara cicaro ko hariho abahora bidoga bavuga yuko iyo muriko muri yamamaza muvuga ibintu vyiza gusa ariko mumaze gushika muri ivyo bibanza nimuheze ngo bishire mu ngiro.
oya nico gituma twibaza yuko uburyo bwiza bwo gukora imigambi bwo gukora imigambi nuko imvugo ijana n'ingiro twegere umugambi w'ipedeza tuvuga tukibaza yuko aho abarundi bamaze gutora imigambi ntije mu ngiro bo hindura bakumva neza yuko abatowe bafise ivyo babazwa nabarya baba babatoye mu gihe rero wewe uzi ko watoye umugambi kanaka hanyuma aho watoye ntibawushire mu ngiro ntiwobandanya ubongera ngo nibabandanye ahubwo ucumenye ingene uhabandi kugira ngo bashobore gushira mu ngiro iyo migambi rero ntitwibaza yuko abarundi boguma bidoga gusa ngo twaratoye ngo none ngo abo twatoye ngo twabaherutse bakibatora nuko abarundi bamenya neza yuko demokrasi ni intwaro ibavako kandi igakorera abanyagihugu kandi ivyo bakora bitegezwa kuba ari bishimisha abene gihugu nyene. Egome turakira ibibazo byanyu kuri 3977 3594 35 dusigaje umwanya muto cyane mubanguke kuri 3977 Abdul Kasim kubera iki iyo migambi ariyo mwashimye gushira imbere? Iyo migambi niyo twashize imbere kubera ko twaragerageje ubwa mbere ho twebwe tubana n'abo banyagihugu ntituje tuva mu mahanga canke dukoroka tuva mu ijuru hanyuma rero mu byo twagerageje kubura neza mu gihugu twaravye ibikuru tubona bisanzwe ari byo nuvuga niyo myitwarariko mikuru nababwiye imigwi mikuru tusanzwe tubona yuko isanzwe ifise ibibazo kandi ariyo twovuga yuko ariyo moteri ituma iterambere riba mu gihugu ituma demokrasi itsimbatara mu gihugu Egome dusigaje nota higera kuri 6 kugira ngo turangize n'ihiganiro cacu mwakura kuri 3977 35 mutumire turi kumwe ni Abdul Kasim arongoye umugambo w'ipedezi gamibanga ariko haradusigurira ibijanye n'imigabo n'imigambi y'umugambo w'ipedezi gamibanga mwumvise yuko hari umugambwe uzoja mu matora y'abashinga amateka mu ntara zose shasha uko ari 5 wongere rero witoze mu matora y'abajenama b'amakomine mu makomine 3 akanya nakanyu twakira umunywanyi umwe canke babiri babangutse kuri 3977 amatora natume tugwana amatora natume tutumvikana kudasangira imigambi nigutanya bavukana amatora natume tujyana amatora natume tugwana amatora natume tutumvikana kudasangira imigambi nigutanya bavukana ndi muto sindi gito narabonye hari umunywanyi ku murongo mwiriwe François Ngaritse François Igitega Egome ndamukize mutumire ndabaramukije namwe kwa François yego namutwa mwiriwe neza yego yakubaha ko ngo uwo mugambi kera rongo nashoze no mugwengezo ubunye ari mu fungiro amwe yotahuka ngo musubiza uwo mugambi wiwe uko mugambi ari ingufu shoze no mugwengezo ari yakirongo ikuno hari abanywanyi benshi uko urabona nk'ubike n'ibike iyo migambi yose biragoye nyine byo kuba mu ngiro kuko yiciye n'ibiki kugira akazi icyo bijya tukaratora nimuje hava mu amajwi umugambi kana kuba watsinze kuko tubona imigambi yindi yabikoze mu matora aheruka ya 2020 kuko nk'amajwi twatanze twumva agiye ahandi hantu batubona ibyo kuja turabiza ari cyo tugora ibyo nibyo tira gukora yakubaho nibyo murakoze urakoze cyane François reka umutumire abishure Abdul Kasim umunywanyi wacu François ari Gitega yibukije yuko umugambwe w'ipedezi gamibanga hari umugambwe vyashitse uricamwo amashami akavuga ati warigeze kuburongorwa n'uwitwa Shovino mugwengezo muri kino gihe ari mu buhungiro atamwe yotahuka mwa musubiza umugambwe
nagira ngo ndamubwire yuko umugambwe atari itunga ry'umuntu, umugambwe harimo uburongozi bw'umugambwe ntibuhagarara kubera ko umuntu kanaka yarawurongoye atari hari. Burazi naho twofata igihugu cy'u Burundi kiramaze kurongorwa n'abakuru b'igihugu atari bakeya, kandi nticaciye gihagarara. Rero n'uburongozi bw'umugambwe ntibuhagarara kubera ko uyu canke uriya atari hafi canke yoba afatiriwe. Ariko rero igikuru ku mugambwe ni akaranga k'umutima k'umugambwe. Rero akaranga k'umutima k'umugambwe ni kakandi yobazi nta kahindutse. Yego matibija nuko umugambwe wiciyemwo amashami byo ntimubona yuko bishobora kubononera mu bijanye n'amajwi. Ubuzima bw'umugambwe nico n'ubuzima bw'igihugu. Rero umugambwe ntuhagarara, nambwiye yuko igikuru burya ari akarangamutima, kandi igihe cyose cyo kubaka, igihe cyose abantu bari ko barubaka bama bari ko bararaba yuko ibiri imbere vyotuma batera imbere. Umuntu ashobora kubaka n'inzu ugasanga yasimigaga, ariko ntaca yimuka ngo aje mu buhungiro, ahubwo araheza akarondera umufundi akumwubaki agahoma ya migaga, noneho inzu ikabandanya ihagaze neza. Nico gituma rero nosaba abo babona yuko umugambwe wigeze kugira ibibazo n'ubu batohungabana, ahubwo ku itariki zitanu ruheshi bo sidukana niyo nka niba bariyandikishije bakaza gutora umugambwe IPD Zigamibanga. Akarangamutima k'umugambwe ni kajya nyene ntikahindutse. Mbere nci ndamubwira niyo mpungenge yavye tubwo amajwi ntimuzohava muyahawe uwundi mugambwe. Oya, ivyo ntibishoboka kuko uno munsi umugambwe IPD Zigamibanga uriko wiyamamaza mu gihugu, kandi turiko turondera ibibanza vy'abashinga amateka. Abashinga amateka nabo rero ntibagira baserukira abene gihugu. Ntushobora yo gutanga amajwi ngo uyahaye uwundi. Ico rero nagira ngo ndamuremeshe, aho bukera azogende atore ku nomero 4 azosanga atihenze. Yego muciye mugira ko muvugana ni nimero z'umugambwe, no kuvuga yuko izo nimero 4 ari aho muzokwitoza mu ntara zose. Ego mu ntara zose ikarata y'umugambwe ni nimero 4. Hanyuma ibiranga umugambwe nibi ibiranga umugambwe rero ni igiseke kibumbatiye amahoro, kibumbatiye ubuntu n'ubutungane na demokrasi nyakuri. Rero turasaba abarundi bose, abakunzi b'umugambwe, abazigamibanga bose yuko ku itariki y'igenekezo rya 5 bose bovyuka kare bakagenda bagashira igikumu cabo mu kadirisha imbere y'igiseke ku numero 4 bace bitahira. Hanyuma turafise abazoba bariko baracungera amatora, twibaza yuko bazoba ducungerera neza. Ahasigaye tukitega yuko umugwiseni uzotangaza ivyavuye mu matora kandi ukatuvugira neza ivyo abanyagihugu bazoba batoye. Egome Abdul Kasim arongoye umugambwe IPD Zigamibanga niwe yari umutumire wacu hagira kabiri mu higano cacu cuno munsi, yariko aravuga imigabo n'imigambi iyo mugambwe IPD Zigamibanga. Abdul Kasim tubashimire cyane ko mwari mwemeye kwitaba ubutumire bwacu. Ndashimiye na jewe iradio Bonesha FM yitwararika itsimbataza rya demokrasi mu gihugu cacu, ikaba yaduhaye kano kanya kugira ngo dushobore gushikiriza abarundi n'abakunzi bose b'umugambwe imigambi dufitiye igihugu muri no myaka 5 tuzoba turi mu nama nshinga amateka. Yego murakoze cyane. Ikiganiro mwariko mujikizwa na Christine Kamikazi, Rahisa Kaburahe niwe ariko aratuma amajwi y'abashikira. Nk'abadamushimiye nshimira namwe mwese mwariko murakurikirana kino kiganiro, cyane mwebwe mwakuye mukagira ico mushikirije. Mwande mukurikira ibigano vya Radio Bonesha FM. Murakoze. Ni kiganiro mugira ico mushikirije kubiba vyavuzwe, ibyashitse, ingingo zafashwe mu gihugu, eka n'ivyiza birahi wanyu ariko abantu benshi batazi. Kaze kuri Radio Bonesha FM tubahaye ikaze. Bonesha